Banyakubahwa abamenyesha amakuru mwese mwitavye ubutumire twabashikirije, ndabaramukije amahoro y'Imana. Ndabashimiye ko mwashitse muri kino kibanza cyateguwe n'ikigo ONPR, mwaje kugira ngo mudufashe kumenyesha abarundi bose muri rusange, na cyane cyane abakukuruke mu kazi n'abakozi ba leta bakiri ku mirimo ko bisanzwe bitunganiriza. Ibikorwa byaranguwe muri kino gice cya kabiri cy'umwaka w'ibikorwa w'ibihumbi 2025 ushira 2026. Banyakubahwa abamenyesha amakuru, ibikorwa byose ikigo ONPR kirangura bitegekanwa n'amabwirizwa n'amategeko akigenga, ariko kandi ibyo bikorwa tubisanga mu gitabo ntunganyamirimo Plan d'Action Stratégique mu kiringo cy'imyaka 5 duhereye mu mwaka w'ibihumbi 2026 gushika mu 2031. Ni muri ico gitabo nyene tuvoma mu bikorwa turangura umwaka ku mwaka mu ntunganyo y'ibikorwa n'uburyo bijanye twita PTBA. Bikuru muri ivyo bikorwa byaranguwe ni ibi bikurikira. Ikigo ONPR cyahenze abakukuruke n'abasigwa b'abakukuruke bangana 11,282 amafaranga y'amarundi angana imiliyaridi 8,887,938 amafaranga 340. Ayo mafaranga yari kurengayo dufatiye ku ibwirizwa inimero 1 agakoni ubusa 5 yo kuwa 30 ndamukiza 2026 riduza agahembo k'abakukuruke. Ingingo yaryo ya 6 ivuga ko iryo bwirizwa rija mu ngiro umunsi umukuru w'igihugu ashize ko umukono. Ibyo bivuze ko abakukuruke n'abasirwa b'abakukuruke baca batangura guhembwa hisunzwe iryo bwirizwa. Ariko ingingo ya 2 agace ka 2 y'iryo bwirizwa nyene iravuga ko ari umukuru w'igihugu rivuga ingene bica bigenda. Kubera iryo tegeko bwaboneke duhemba abo bakukuruke itariki ya 24 Ruheshi 2026, twabaye turabikora nk'uko bisanzwe ku mezi ya Rusama na Ruheshi. Amafaranga arenga ko tuzoca tuyongera ko ku mezi azokurikira. Abakozi ba leta bakiri ku mirimo bagize amasanganya y'akazi canke banduye indwara z'akazi baronkeje umukando ungana n'amafaranga y'amarundi 312,124 n'amafaranga 908. Mu ntumbero yo gutsimbataza intwaro ibereye no gutunganya neza iby'ubutunzi, uburongozi n'ibikorwa, amanama 18 ategekanwa n'amategeko agenga ikigo yaratunganijwe. Mu ntumbero yo kwegereza uburongozi n'ibikorwa abanywanyi b'ikigo ONPR, abaganga b'ikigo ONPR barashwaye mu ntara zose zigize igihugu cy'u Burundi kugira basuzume uko amagara y'abanywanyi b'ikigo ONPR bagize amasanganya y'akazi cyane banduye indwara z'akazi yifashe. Muri ibyo bikorwa abanywanyi basuzumwe n'abaganga b'ikigo ONPR bangana 638. Mu ntumbero yo kugabanya no gukinga amasanganya y'akazi abakozi ba leta bagirira bari ku kazi, bariko baja ku kazi canke bariko baravayo, haratunganije inyigisho himiriza kugira abo bakozi ba leta bamenye ibikunda gutera ayo masanganya, bongere bashyiremo uruhara rwabo mu kuyakinga, mu kwikingira no kuyagabanya. Ikigo ONPR cyaratunganije kandi inyigisho himiriza ku bakozi ba leta zo gutegura kare ubuzima bw'ubukukuruke. Izo nyigisho zibahimiriza gutegura kare ubuzima bwiza mu gihe abakozi batunganirizwa n'ikigo ONPR bagiye mu karuhuko k'izabukuru. Muri izo nyigisho zose abantu 1,205 nibo bitavye izo nyigisho
ku bantu 1290 bari batekanijwe. Ibyo bisigura ko ibice by'193 byitabiriye izo nyigisho. Mu ntumbero yo kumenyesha abenegihugu ikigo ONPR n'imirimo kirangura, hararemeshejwe ibiganiro ku maradiyo atandukanye mu gisagara cya Bujumbura no mu gihugu hagati: RTNB, Star FM Igitega, Umuco FM Butanyerera, Izere FM Iburunga. Haranditswe hongera harasohorwa ikinyamakuru gisohoka rimwe mu mezi 4 n'izindi nyandiko zitangaza ibikorwa n'imirimo birangurirwa mu kigo ONPR. N'iki kiganiro turiko turaremesha kiza muri iyo ntumbero yo kumenyesha abenegihugu ibikorwa birangurwa n'ikigo ONPR. Mu ntumbero yo kukarihiriza no kongereza ubumenyi abakozi b'ikigo ONPR, inyigisho zari zitegekanijwe kuronswa abakozi muri aya mezi 6 y'igice cya nyuma c'umwaka w'akazi 2025 ushira 2026 zaratanzwe zose. Zimwe zazishingiye ku burongozi bwiza hamwe n'intwari ibereye, izindi nazo zikaba zaronkejwe abakozi 104. Abakozi 13 nabo bararonse inyigisho zijanye n'ibwirizwa rigenga amasoko ya leta. Ikigo ONPR cyarabandanije gusukurwa neza kugira ngo inyubako zibungabungwe. Amashurwe meza yaratewe mu kigo n'inyuma y'ikigo. Uruzitiro rwose rw'ikigo rurasirwa amabara aranga igihugu cyacu. Inyubako zimwe zarasanuwe. Ibyo byose byakozwe mu ntumbero yo gukorera mu kibanza gisukuye kandi kirimo akayaga keza. Mu ntumbero yo kumenyesha ibiharuro ikigo ONPR gikoresha cyangwa ikisunga mu gutunganiriza abacitura, haranditswe igitabo gisohoka haheze umwaka. Ibyo biharuro bishingurwamo cyitwa annual statistique. Mu ntumbero yo gukwiza no gukingira ubutunzi bw'igo ONPR, turabandanya dukurikirana ibikorwa byatangujwe byo kubaka inyubako y'akarorero igeretse 6 ku mugwa mukuru wa politiki Gitega. Icyo gikorwa cyo kubaka iyo nyubako cyashinzwe ikigo ONPR. Ubuha banyakubahwa bamenyesha amakuru, ibyo nivyo bikorwa bikuru byaranguwe n'ikigo ONPR mu mezi 6 agize igice cya kabiri, aricyo cya nyuma cy'umwaka w'ibikorwa w'2025-2026. Muri rusange rero ibikorwa byose byari biteganijwe byararangutse kandi babyishimiye kuko byagenze neza. Bike byatevye kuranguka byatumwe n'inzira ndende y'icamo biteganijwe n'amategeko agenga amasoko ya leta. Ndabakengurukiye ko mwantije amatwi n'ivyuma byanyu. Murakoze cyane, Imana ibaheze. Mesdames et messieurs les journalistes, bonjour. C'est pour moi un honneur et un plaisir de vous recevoir dans cette salle de l'ONPR. Je vous remercie sincèrement pour avoir répondu favorablement à notre rendez-vous, de venir nous aider à relayer le contenu de ce point de presse. Vous êtes les bienvenus dans les ancêtres de l'ONPR. Mesdames, messieurs les journalistes, le but de l'organisation de ce point de presse semestriel est de porter à la connaissance de l'opinion publique en général et celle des bénéficiaires et des affiliés de l'ONPR en particulier, des réalisations faites pendant les 6 derniers mois de l'exercice budgétaire 2025-2026. Il est fait exactement dans le but et l'obligation de permettre le plus régulièrement possible l'accès à l'information sur la situation des prestations de l'ONPR
dans les deux régimes qu'il gère, à savoir le régime des pensions de retraite et celui des risques professionnels. C'est aussi notre devoir de rendre compte aux citoyens que nous servons. Mesdames, Messieurs les journalistes, l'ONPR dispose d'un plan stratégique pour la période de 2026-2031 et duquel s'inspirent les plans d'action annuels tout au long de cette même période. C'est alors de là que le plan de travail et budget annuel dont nous présentons la réalisation du deuxième semestre a été tiré. Ainsi, les grandes réalisations de l'ONPR au cours du deuxième semestre de l'exercice budgétaire 2025-2026 sont les suivantes. Les prestations auxquelles les affiliés et les bénéficiaires de l'ONPR ont droit ont été régulièrement honorées. Au titre des pensions de retraite, une somme de 8 milliards 87 millions 338 340 francs a été payée. Cette somme pourrait être plus élevée si l'on considère le contenu de la loi numéro 1/05 du 30 avril 2026 qui consacre l'augmentation des pensions de retraite au profit des assurés du secteur public. Son article 6 indique que cette loi entre en vigueur le jour de sa signature. Cela signifie que les pensions de retraite doivent, depuis le 30 avril 2026, être payées conformément à cette loi. Néanmoins, son article 2, alinéa 2, précise que les modalités de l'augmentation de la pension seront déterminées par décret. Le paiement des pensions du mois de mai et de juin 2026 est intervenu le 24 juin 2026 avant la signature de son décret. Pour pallier à la rupture des prestations, l'ONPR a payé les pensions des mois de mai et de juin 2026 conformément à la réglementation en vigueur à cette date, quitte à régulariser les bénéficiaires à la signature du décret ci-haut évoqué. Au titre des risques professionnels, une somme de 312 174 908 francs a été également payée, principalement comme rente d'incapacité ou remboursement des factures médicales. Dans le cadre du renforcement de la gouvernance financière, managériale et économique de l'Office, toutes les 14 réunions statutaires prévues pour le deuxième semestre ont été toutes tenues. Dans son même cadre, des missions d'audit et de contrôle interne ont été menées dans les différents services de l'ONPR. Des missions régulières de suivi de la mise en application des différentes recommandations et orientations des organes de gestion ont été également menées. Dans le but de rapprocher les prestations auprès des bénéficiaires, les médecins conseils de l'Office ont mené des séances de révision médicale dans toutes les agences de l'ONPR. À cette fin, 638 victimes d'accidents de travail et de trajet ont été consultées. Dans le but de réduire les risques professionnels à l'endroit de ses affiliés et d'améliorer les conditions de vie socio-économique des retraités, l'ONPR a organisé la campagne de sensibilisation au programme de prévention des risques professionnels en milieu du travail et sur la voie publique et le relèvement socio-économique des retraités pour promouvoir la retraite digne et active. Sur un effectif de 1290 invités attendus, 1205 se sont présentés, soit 93,4% de taux de participation. Concernant le renforcement des systèmes de communication et de gestion de l'information de l'ONPR, 30 émissions menées à ONPR ont été animées sur les radios RTNB, Star FM de Gitega, Umucho FM de Butanyerera et Izer FM de Burunga et continuent conformément au programme prévu dans les contrats. En outre, les outils de communication imprimables comme 800 bulletins quadrimestriels, ONPR et 2000 dépliants ont été produits et distribués. Le présent point de presse s'inscrit dans le même cadre. Dans le cadre de renforcement des capacités des ressources humaines,
104 cadres et agents de l'OMPR ont été formés sur les principes de la bonne gouvernance et de leadership. 13 cadres et agents ont été formés également sur les procédures d'exploitation des marchés publics. Dans le cadre de l'entretien des bâtiments et de l'amélioration des conditions de travail, certains locaux de l'OMPR ont été réhabilités. La cour intérieure et les alentours du siège de l'OMPR ont été bien entretenus par la plantation de fleurs et les murs sur la clôture ont été peints de couleur nationale. Concernant la mise à jour des informations statistiques relatives aux prestations fournies par l'OMPR, la nouvelle statistique a été élaborée. Il reste l'étape de sa validation par les instances compétentes qui ne relèvent pas de l'OMPR. Après, suivra la production du document final. Mesdames, Messieurs les journalistes, telles sont les grandes réalisations de l'OMPR pendant le deuxième semestre de cette année budgétaire 2025-2026. Toutes les activités prévues dans le plan de travail et budget annuel PTBA de l'OMPR ont été exécutées à notre entière satisfaction. Certaines d'entre elles prennent souvent du retard dans l'exécution à cause des procédures de marché public à respecter. Je vous remercie de votre aimable attention. Urakoze muri rusange twebwe tuvuga ko ata nama twarose kuko ibikorwa byari biteganijwe twarabikoze mugabo kumbure icyo mushobora kuri intangambamyi ni uko hari ibikorwa bimwe bimwe dukora bitegerezwa guca mu masoko ya leta icyo gihe naho rero intambwe zo gukora mu masoko kenshi na kenshi ziraba nyinshi cyangwa usanga habaye bimwe bituma bitagenda nko twabyifuza niko nashyizemo rero ako niko cyateje uko ibikorwa bimwe byameze nk'ibikererwa mugabo nabyo mu minsi mike turabihetse. Murakoze nanjye twashyiriye kandi karatanga n'umumenyeshamakuru warategereje umutwe mugiye gushikiriza amateka y'ibyo mwaranguye ariko mwatunganije inyigisho ku bakozi zijyanye n'ingene zo kwigisha ingene baza barashyikiriza impanuka cyangwa amasanganyirizo zabo mbega mutubwira bavuze inyigisho twatanze hari inyigisho twatanze ku bakozi zijyanye na leadership hamwe na bonne gouvernance. Izo navyo rero ni inyigisho zihambaye ku bakozi kuko bibafasha gutunganiriza abatwitura abo dutunganiriza neza tugatanga inyishu zitomoye tugatanga n'ikintu bita prestation mu mwanya ukwiye kandi no kubakira neza gukwa neza kuko abakukuruke ikigo NPR gitunganiriza n'abantu bakuze bafise imyaka itari mike ubwa kubera abantu bakoreye igihugu tegeza kubakira neza gukwa neza uko bameze rero kandi nukugira ngo izo nyigisho zibafashe kubungura ubwenge bamenye byinshi kugira ngo ibintu bishasha bijyanye n'udutegekaniriza akazoza abakukuruke babe babikurikira neza kandi babishyira mu ngiro neza uko niko nobyishura mugabo rero kandi baragize n'inyigisho ko umurengera washatse kuvuga ku bakozi ba leta bakiri ku kazi kuko abakozi ba leta bakiri ku kazi rimwe na rimwe hari aho bakura n'amasanganya bava iwabo bajya ku kazi cyangwa bava ku kazi bajya iwabo twita les accidents de travail cyangwa les accidents de trajet abo nabo tubigisha kugira ngo tubakaburire kuzirinda kuko umukozi wa leta burya ahuye n'amasanganya akaja mu bitaro cyangwa aza kwivuza urumva akazi kaba gahombye akazi kagenda neza kandi rero cyangwa yuko umwimbu ucugabanuka hamwe n'ingufu z'uwo mukozi ziragabanuka
izo nyigisho rero zirahambaye kuko zituma yuko abakozi baguma ku kivi bakaguza umwimbu, kandi rero n'amafaranga ikigo gitanga kugira kibavuze gituma ikigega ca ONPR kigabanuka. Izo nyigisho zigenze neza kandi zorazigera neza tukabibona, zituma n'ikiga ca ONPR hakugabanuka kibandanya ciyongera. Nuko rero no cishura. Hama ikibazo ca kabiri wabajije ibyo tugiye kubandanya dukora neza mu kigo ONPR kugira ngo abakukuruke tugize gutunganiriza bamere neza. Muri ibyo hari iki? Hari ukubaha kajya twita agashahara pension, ariko hariho turifuza yuko ako twokera kw'ibintu. Ubu nk'uko mwabyumvise hariho ibwirizwa n'amategeko asohoka yabo abongereza pension, twifuza naho kongerera yuko abakukuruke bavuye ku kazi babandanya ibindi bikorwa bishobora kubazanira akoyoko, kubongereza ko kubashyira kwa gasunuzo kugira abandanye baho neza. Nizo nyigisho rero turagenda twavugana kugira ngo ntibagende kwicara, babandanye utundi tuntu tubateza imbere, kandi babandanye yuko ubwonko bubandanya bukora neza. Burya ubwonko bukora neza dusaza kare. Babandanya bari muri miriye, babandanye babaho, babe hamwe n'abandi ntirigunge. Izo nyigisho rero kuri twebwe zirahambaye, nico mvuga yuko tuzobandanya ubu hariho n'amaprograma amwe tuzoshiraho kugira ngo tubandanye tubikora. Ivyo rero nivyo bigiye kwiyongera, twovuga yuko tuzogenda dutera intambwe. Hama akaba rero n'ibindi rero dukora kugira ngo ubutunzi bw'ikigo bubandanye bumeze neza, bugende bwisununuye, naho urumva nabe ico kigo nabone baragira ikibasubiraho. Nuko rero no kwishura kuri ivyo bibazo namajije. Murakoze cyane.